abakera bavuga bati ibyo byose mvuga canke twumva si amandari samandari si ububeshi niho havuye n'izina samandari samandari ni si amandari amandari ni ububeshi rero si ububeshi ibyo tuvuga umuco rero turumva yuko igitito twese twagitahuye kandi cyane canyengetereye mu maraso kirava mu maraso kirashika mu magufa ndetse bishikira no mu musokoro kandi twabishize mu mutwe tubifata nkana ariko rero hariho utubazo bamwe bamwe bagiye baragira ntimwiyime ijambo canke mugire ubwoba hano murabimenyereye twese turayaga kandi tukaganira mutoni rero yagize ikibazo kumbure murumva yuko yagize bwa bwoba nyene kuba azoshobora guhinduka igitasubira bagasore umuco kandi byakabazo arifise gusa nabyumvise kacikanja mu mutwe kanarengene ngatahura iyo bavuze ati umuntu ati inkoko ntaticibitse cyo baba bashatse kuvuga umuco nta wundi afise akabazo kugira mwigisha vyishurire hamwe mu kanya umuco jewe ntoyampera kunuze mpera ku ntango muvyeyi wacu mutama wacu agishika yavuze ikintu ngese kwibonera abana tukaba twishura ese kwibonera abavyeyi nashaka antahuze iryo jambo ico rivuga irya kabiri yabandanyije aravuga ati mugakuru yaduhaye atubwiye ati ngoma ya sacenga shaka musigurira iryo zina ico risigura hama arakandi kanyuma mwavuze ati akavazigo nashaka mumenya ivyo ari ivyo merci umuco tubazo siduke reka mwigisha banze yishure utwo hanyuma arakubita bangutsa kugira ngo n'abandi babashe kubaza ibibazo akanya nigwiye umuco murakoze kubaza ibibazo iyo umuntu abajije aba yatahuye hari igihe umuntu yumviriza hama ntagice abaza ariko iyo ubajije ni ukuvuga kuba watahuye ntabwo ushaka gutahura gusumba ni ukuvuga rero ngo umuntu ati inkoko ntati kibitse uwo n'umwibutsa w'ikirundi abakera bakoresha ni ukuvuga iyo umuntu abonye ikintu gishitse mu rugo aracyakira hama akaza kuraba ikizovamwo uraraba ikizovamwo kiraza gucuta ahubwo uracakira naho cyaba cyaguteye amakenga uracakira kugira urabe cyo kizovamwo cyo bisigura hama ikibazo cya kabiri naco wabajije ese ukibonera iyo ni ndamukanyo abavyeyi uvuga ngo abana bagiye kuramutsa abavyeyi n'abavyeyi bagiye kuramutsa abana iyo ni ndamukanyo hariho aho duha twumva ngo abavyeyi twumvise abavyeyi twumva ibintu vy'abapfumu ibintu nk'ivyo none ivyo bari bijanye n'ivyo iryo jambo rifise insiguro zibiri hari bivana mugabo n'igikorwa buri kurakora ugiye kuraguza abavyeyi n'ibinyamwongo n'ibisigo ariko ugiye kuramutsa abavyeyi b'amaraso bakuvyaye abo n'abavyeyi urumva iryo jambo rifise insiguro zibiri rero hanyuma ikindi cyabo wabajije ngoma ya sacega niwe mushinga ntahe wa mbere yaciye urubanza rugoye urubanza yaciriye urupfu n'igisizi imwe hanyuma ubwo rupfu rucarugira gute duca ruramuravya acarapfa ni ukuvuga ngo niyo abashinga ntahe bako baraca imanza bama bakubita inkoni hasi kugira ngo babaze ngoma ya sacega icyo bovuga niwe abunganira cyo gituma abashinga ntahe mu Burundi bama bafise agakoni bakubita hasi bariko baraburanisha abantu muramaze kubibona bakubita hasi kandi icyo jambo ubushinga ntahe riri mu Burundi gusa nta handi hantu ku isi biri ariko hari ibihugu byinshi bishaka kwigana ngo bigire abashinga ntahe mugabo nivyo bishobora igirinde abashinga ntahe nyene hariho ikindi gihugu citwa Misiri barafise institut nyene nk'uko twe mu Burundi bufise institut y'abashinga ntahe muri Misiri nabo bafise ikintu citwa
mate ni ukuvuga umuntu baramwatira barakushyira ahantu bakakubwira ukaba umukungu w'inyuma hama umukungu w'imbere hama bakagushyira mu mutamana hama mu nyuma bakazokwatira kandi bakwatira ufise iki bakwatira wamaze kugira ubugeni kuko nta musore wokwatira umusore ntabaragira canke inkumi uvuga ngo batira umugabo umugore nawe akaca agenda akamushigikira yitwa umushigikira ntahe nibaza ko vyumvikanye umuco hari n'akavaziko akavaziko naho ni hajya ni muri ajya amasaha makeyi muvuye kuziko hajya mugiye kuryama ni nko masaha nka saa 5 y'ijoro saa 5 y'ijoro saa 6 y'ijoro niho bita mu kavaziko ikindi kibazo umuco hama jewe numvise yuko hariho umwana yagiye aho se wiwe ariko aracira imanza hanyuma uwo mwana sinzi ibyo ariko arabaza se wiwe ariko yamwishuye amukankamira amubarira ati no gutera inkoni ikaguca kubiri guto guto kandi ikongera ikaguca kubiri kunini kunini nagomba rero musiguri urakishwa no suka y'amabisi rumba se ko arabaza hari mu bashinga ntahe afise intahe ari ariko arabaza wa mwana arasokoroka acaramubwira ati yoda niko ndazayangwa nk'ibize da kuzayangwa mvugiye niko ndaribwa mugabo bimeze nk'inkono igize gute ibize amaze kubona amazi iyo abize ariduza hejuru ku magire ibintu gutya ubwo rero uwo mwana yari imvugo ihinyitse ifobetse yashaka kubwira se yuko amarike yabize kandi byamunaniye kugira gute kucyumba acaramubwira ati genda jya muhira genda ugerageze no gutera ingegere uvuga ngo fata umudahara ucumbe ukuremwa ibirobe bibiri by'iwanje jewe data n'uturobe tubiri twiwawe wowe mwana hanyuma nitakunda kucumba naho utusuka mu mabisi burandindiya nze kwicumbira umuco kumbure mutama ariko aradutahuza neza hano nabonye n'abandi bagize amakenga cyangwa bafise utubazo ego umuco kuri twese umuco kandi je ikibazo nari mfise nico nayiko ni kuvuga ico giti tunagitanguye kuva ku ntango gushika gihere cankuramo ikibazo kimwe nk'umuntu ashiye ubwenge akuze je nayumvira ati none uwo mutama yakiriye ico giti giteye ubwoba nkuko ntiyarakize canke ico giti mwashatse kuvuga mudusigurira gisiguye iki muri ubu buzima twebwe dutahure direct ico giti bisiguye mudisigurira murakoze abakera bakurambere nibo bayamaze ngukuri gushirira mu kuyaga muri uwo mwibutsa muri uwo mugani ico gitito bavuze igiti ntibavuze igiti n'umuntu ni ukuvuga ni uburyo kera bakoresha kugira ngo